ko identite yawe uri umunyafrika identite yawe uri umurundi naho mu bazungu zoguma ufise iyo ID nuvuga ko rero kuri ubwo rero tugire dukipinge gukunda igihugu kujyumva ko ingufu zacu twese dushira hamwe uba muri Amerika, Australia, China hose. Bakozi ba Mood TV nababwiye yuko turi muri lasima ya film Cops Enemy tuhejeje kuraba film iraheze nababwiye ko Fisidiri ndahiga umustari wari we wese ndamaze ko yabonye film ndamaze ivyo yabonye ubuhinga yabonye film ikozwemo uyu mwanya natsi kumwe n'umustari akomeye cyane muri industry ya music mu Burundi mugira mumve ibyiwe mumve ko yabonye film mumve n'icayivuga ko ndabaramukije kwanza Ego mwiriwe ego mwamaze kumubona ni Masterland Master Music mwamaze kumubona gira tubwire ikintu yabonye muri filme muri sare tuvuye muri sare kuraba film kaze cyane gose Masterland wabonye gute filme Cops Enemy ni sawa kwanza maze kubona initiative maze kubona integuro maze kubona ibintu byinshi cyane narabaye intéressé cyane narabaye motivé no kubiza kubiraba kuko ni initiative nziza cyane kandi nabonye yuti ni vyiza cyane gose byo kuri kubona abantu bari muri diaspora y'u Burundi babandanye bakora abana bibumvira ku Burundi bandanya bagaruka hano gusahiriza mu kubaka igihugu ni vyiza cyane nkeza cyane kandi nkenguruka ego Master nigiki obwira abarundi bagipinga yuko abarundi tudashoboye takintu dushoboye dukora ibintu byaho byo babwira ikintu kimwe gusa we wabonye filme ijambo rimwe no babwira nuko umurundi atiyemera ubwiwe yongeye imene igihugu ciwe n'umurundi ari perdu ko novuga n'umurundi atazi ishariwe kuko itiyizi utiyemera utifitiye cyo nito novuga self esteem self confidence nacu maze kuyise utuma usezera. Ego Master ndere aba diaspora beshi ba mu bigo byo hanze bakora ibikorwa byinshi mu hanze mu bigo basanzwe babamwo ntibashimwe kuza kuvyerekana mu gihugu cacu cy'u Burundi wo babwira iki John Kate twarabonye yabikoze turabonye filime yakoze yayikoreye hanze ariko yaje ngaha arayitwereka ikintu kimwe ubwira abo barundi baba diaspora baguma hariye ibikorwa bakabikora bikaguma hariya ntibaze kuvyerekana mu gihugu ico novuga coco nuko dukuri igihugu cacu ni igihugu cacu Burundi bwacu niyo tunga dufise ryo kwishimira nicyo tunga dufise ryo kurata kuko muhira wanyu ni wanyu aho uri hose naho ubayeho neza naho ubuwe neza ntaco muhira muri muhira kuko identite yawe uri umunyafrika identite yawe uri umurundi naho uba mu bazungu zoguma ufise iyo ID nuvuga ko rero kuri ubwo rero tugire dukipinge gukunda igihugu kujyumva ko ingufu zacu twese dushira hamwe uba muri Amerika, Australia, China hose buraya baze tubaka igihugu cacu bishoboye byumviro muri musumenyi imufise uburyo nimufise imigambi izere ngaba bene wanyu batuyi wawe ko ndazi ko na murundi numwe atagira umuryango atagira basaza biyi atagira abavyeyi hano cyangwa atagira abamwamukako umva ni atari imbere wenyine n'abadatari imbere nashizo arashikako ya Ego Master nditibashimira cyane ko mwaje gushigikira iki gikorwa cyo kwerekana filme Cops Enemy tubabwira ati mubandanye mukurikirana entertainment yacu mubandanye mu supportinga murafise maison de production Masterland turafise ingorane keshi urashaka ufise impano ukaburi yerekanira nka Masterland yobona umuntu afise impano akaza akamubwira ati je impano ndayifise akakuririmbira bikagaragara yuko iyo mpano ayifise kandi abishoboye nka Masterland hari cyo umufasha turaza kwikora kenshi mu buryo butandukanye kandi n'ubu turacabandanya kuko biri mu byo byatumye tuja muri uno muziki ku gushikira abandi gushikira indoto z'abandi kuko uzoshaka kuzawe zibe réalisé mu gihe nawe uyumvira ku bandi ko icyo utanga nisho nawe wakira ego turabikora kandi tuzubikora Imana idufashije ego Master ndabashimire cyane merci mwakoze cyane n'abaturavye bakoze kuduha umwanya Imana ibahezagire cyane. Asante sana. Sawa. Homewood TV. Tugende kwenye Movo Entertainment. Yes.